mwumvise ariko ndigisha bamwicara mukiga nababwiye ibijya byose ndabigisha nibyo nkora hanyuma nababwiye ko nk'akarero naragize mu myaka 10 iheze umugambi wo kwigisha abantu ukuntu amazu yubakwa ababosi niyo bagiye benshi baramenya ko imbere ko bakinze ukoresha ivyigwa ne twateje imbere ni iki sivyo si byigwa none by'abantu ibihumbi n'ibihumbi twakoze ngaha samazu twubatse yabo bamaze kubona ko ivyo twabwiye ifite agaciro ari gihe uzawumva ngo Mitagato ngo kazibe ngo kazibe ngo ndeke kubabwira yuko ngo nzinga ukuntu umuntu atera imbere ngo ndeke kubabwira yuko ngo nzi ukuntu bakora akazi ngo ndeke kubabwira ibi nabiriye sivyo kubera iki munzi ivya kubera iki munzi ivya je kwanda ntimunzi ivya kubera umuntu atanga icafise je ndi umuyobozi w'isosiyete kandi afise experience kandi akundana hanyuma twegabye batubwiye yuko umutsima uryoha usangiwe turatahura yuko ibintu byinshi twagiye turakora mu buzima n'ibyo turiko turakora bishingiye ku gutahura ukuntu bigenda rero turafasha abagenzi ku mbuga tukabwira ati burya nawe mwofyonda ngaha ça peut marcher hanyuma benshi muri bo bakaza kutubwira bati Mitagato ati je maduma kana kurikirana ati none maze gushika kuri ibi nibi ati ubuye akazi ndagakora uko ati byose mpanguko ati ukazi hari navuga ati baranyongeye n'umushahara ati ubu naho ransesagura singisesagura sivyo abandi bantu nabo kubera akana gacibwege kumvira mu nduru mu gihe abandi bariko baranyumviriza bagatera imbere mu buzima bakaba aborozi beza bakaba barimyi hari abandi aguma bango nene Mitagato ngo n'umushikiranganje ngo ni umuprofesere ngo ni pastori ngo ni padiri ngo yihabujya burenganzira bwo kutwigisha nkanda aho kuyiga hewe ndiko ntanga ivyigwa vyagusa mwa mukwiye kureha n'amafaranga sivyo rero uno musi shaka kubwira abo bantu bose baramya ngo ni kazibe ngo ni kubigisha igituma bakwiye iyo umuvuze ariko ndavuga ivyigwa bya n'iterambere ibyo na administration igituma bakwiye kunkurikirana nkabigisha naho mbere baba abantu bakuze icambere jewe bijya ndabigisha nta kintu na kimwe nasomye mu bitabo ni ibintu mbamwo nibyo nasomye mu bitaro nukongera ko experience y'ibintu byinshi bishika kugira ngo umuntu abe umu entrepreneur akore nka bijya mu manadukora hanyuma jewe sinkangwa ibintu mvuga samasigise mu byo nkora abimvugisha kuko sindiga ndababwira ngo ndarenze ngo uya ndababwira ko intambara ubuzima ari intambara hariho bataye Imana yavuze ko tuzogwana gushika ubuzima bwacu bwose y'ubuzima yo gukora akazi yo kugwara kugira iki rero hari intambara zitazike nko mu by'akazi maze gutsinda societe nini nyinshi zikora nk'abakozi batari bakeyi zikorera mu mice itari mike y'isi sivyo rero narakwiyemwe experience niyo ndabasangiza kugira nawe nimba ukirondetse urondera byanka ushobore gufyonda ahantu bikunde umenye ukuntu akora akazi nk'akaroro umenye uri umu engineer ukuntu il faut être sérieux uri umurindi ko il faut être sérieux none si jeje nyene ndababwira nti mure gusaba Imana amafaranga kuko nzi ko umuntu ashaka kuyaronka atasabye uwitatanga birivuga ko Imana itanga amahoro kwitanga ubuzima budahera harana mwigeze musoma Bibiliya ivuga yuko Imana itanga amafaranga yuko itanga imiduga itanga ibina biriya si jeje ndababwira nti mushaka gukora igana Mitagato igana abandi ba entrepreneur iganda abandi bantu bakuze iganda abandi bakozi berekana ko badafina sivyo jere ndafise igituma ndabigisha ukuntu akazi gakogwa ukuntu umuntu atera imbere bwa mbere kuko je ndateye imbere sivyo mu bintu by'ukuntu bakora akazi siningingwa yani nkabajya abantu barabangoziba mu by'akazi ngo reka kugira ivyo vyigwa ngo gutubwira ukuntu ngo twokora akazi ngo twotera imbere kugira iki mwege nkamwebwe uwo bahatugahura ndiko ndakora akazi jewe mukabona ukuntu nkora akazi ukuntu
ukabona ukuntu mpanga akazi burya ntimwosura kuvuga ngo sindabigishe turi kumwe umunsi wo guha tugahurira nko mu kazi nko mu kiraka je ukabona ukuntu nandika ibitabo nandika ukabona ibintu ushobora kwandika ukabona ukuntu usigura ivyo nkora mu buryo buri précis buri mu experience wobona ko mu buzima mfise imvo zo kwigisha abantu kuri nabo bari hagufira mu mibereho y'akazi ka misi yose turi kumwe hanyuma rero utari waracijanye imitima arashaka kudarakurikirana mu bintu dukora akaraba mu ma commentaire abantu bavuga ati je kwera nkurikira Mitagato navuye hangeze ngaha nese maze imyaka ndabigisha bijya bintu mubona by'aba diaspora simaze imyaka 10 ndavyigisha kuva muri 2016 sinataka gukora ama video avuga ukuntu amazu yubakwa kugira abantu bareke kudarubaka amazu bacapishije amakaramu bihenda siyo natanguye kubikora none nimubona ukuntu byakuze aba diaspora bose bakaduha akazi BMBC tugakura abarundi bakaduha akazi hanyuma bikagera ngaha nimwumviyo n'abandi umuntu yikunda nk'abarundi benshi bashaka kubwira abandi bagenzi babo ico babarushije ko igihugu abantu batari gutera imbere mu byo kubaka ama video ibyo bintu kugira umurundi amenye yuko ubanza guca hariya uca na hariya ukagenda na hariya kugira ngo inzu ugakoresha ivyuga bimeze uko dufise ama video amaze hafi imyaka 10 twakoze atamuntu aduhemba kugira dufasha abarundi gutahura ibintu tuzi ubu rero byarateye imbere umenga umuntu wese arabizi sivyo hari umuntu muri gera mwumva avuga ati ni Mitagato ibintu yataye ko ibiganiro bivuga ndaza gushira ko link muri kino kiganiro ama video yigihe nariko ndigisha nkiri muto haciye imyaka hafi 10 urumva nari no mujene gose ukuntu abantu bubaka amazu les procédures ukuntu zigenda nibindi sivyo urumva rero kuba jewe nkundana nkafata umwanya wo kwigisha abantu ata amafaranga bampaye batanankeneye bamwe batanabizi kuko ngaho aha mu Burundi abantu bose bimvira ngo akeneye amera gutera imbere woronka amera mu Burundi ugasumvya ikongo mone ko afise ingorane wewe woronka amera mu Burundi ugasumvya muri Sudani y'Epfo ugasumvya muri Mozambique wewe ukuye ngaha kuberiki hari ibibazo abantu barafise ubutunzi Imana baremeye amashamba ibiki ibiyaga tout ce que nous voyons mugabo hariho ingorane yo gutahura ukuntu bivyara amafaranga nibyo twigisha abantu badukurikirana ku mbuga ukuntu umuntu ahera hari kuri zero canke kuri bike afise akaba umuntu ateye imbere yibeshejeho atabagora atari parasite turi kumwe rero mwumvise ariko ndigisha bamwicara mu kiga nababwiye ibijya byose ndabigisha nibyo nkora hanyuma nababwiye ko nk'akarero naragize mu myaka 10 iheze umugambi wo kwigisha abantu ukuntu amazu yubakwa ababosi niyo bagiye benshi baramenya ko imbere ko bakinze ukoresha ivyigwa ne twateje imbere ni iki sivyo si ivyigwa none by'abantu ibihumbi n'ibihumbi twakoze ngaha samaze twubatse yabo bamaze kubona ko ivyo twabwiye ifite agaciro burya mwebwe mwigira incabwenge abandi mwumva umenga ntimusanya n'abandi hanyuma mugafata ivyo muzi ntimubisanya n'abandi burya hariho n'igihe abantu bamenye ko mubizi bo barondera ko expertise y'ivyo bintu mushoboye hanyuma mukabafasha nange mukaronka batunga sivyo rero mudatahura ivyo bintu haba harimo agahaza hanyuma umva barundi dusangira gusingorane umurundi yobone kwakubwira hewe ndiko ndaburana ndagwaje kugira ngo umuntu azakubwira tewe erega nagushije yanzo wa muhungu we nungutse kugira ngo umuntu azakubwira tewe yo ibigori nimbuye mubanye kugira ngo uzobone umuntu akubwira terega yanka yavyaye zitatu beze yavyaye zitatu sinzi umurundi kugira kubwire ko afise ikintu ciza kugira kubwire ko afise ikintu ciza c'est compliqué natwe abavyeyi bacu baratuje kudaturirira baratujije kurirana ibintu dufise sindimege uko navye banyu babigishije niba babigishije guca ufise cyose ngo nyegeza ngo mu rutara twese ko batwigishije nka jewe Mitagato ndafise tarane mu by'akazi mu bintu by'ubuhinga mu bintu bya entrepreneuria mu bintu by'iki abagatolika bavuga ngo kuyihamira ngo iyo umwana abatijwe akuze atari abavyeyi bamubatije baca bago yayihamiye mu by'akazi twara yihamiye
kuva kuri zero. Mitagato papa wanje na mama wanje bakoze role bashira mu ishure, sinigeze nanababwira ngo ngurira ikaramu ryo gukora BMBC, sivyo? Nta muri yo nigeze nkorera, sinigeze nkorera 200, sinigeze nkorera 300 jewe ku kwezi. Twafatiye kuri bike twakoreye twubaka BMBC iyi mubona, aho mugiye hose murahura na BMBC mu gisagara cya Bujumbura naho muja mu mahanga. Hanyuma Imana yatubwiye ko umuntu ategereza kuba akunda bagenzi biwe. Mfata rero ibintu imfise nkabibaha kugira namwe nk'ukiri mutatera imbere nuko udatera imbere unyumvirije ni direct utamugaye kweri ivy'imbere biratomoye nta politike nshiramwo ni ibintu bitomoye gutera imbere ni cash turi kumwe. Rero urumva ntimuze musubire kumbwira ngo kazibe, sivyo? Kuko mareze manajya bango kazibe nabo nyene bariga mugabo nguma nkekera nyeske murashaka kwishira mu ngiro kandi mwumva mudakeneye kwiga, sivyo? Rero jewe mwega Barundi, igihe abarundi hari intambara nabonye zo mu Burundi nkiri mutoyi mfite imyaka 37 vuba 38 hari intambara nabonye zijya zamaza abantu. Twarabonye abantu nkiri muto nkiri umwana imyaka 6-7 ukuntu abantu baje hamwe mu gukora ikibi, sivyo? Twaranumvise marabiza butungana. Nukuvuga nkuko nyene rero abarundi bagiraga kuko kugira nabi mugenzi wabo barashaka gukora, bagiraga kuko kugira akaguma barashaka gukora, mugabo agakukuhena k'umuntu abwira abandi ukuntu ibintu bigenda, abacira umugani abereka umwongungana udahuma nta kuzohugera wumva. Warigeze wumva ishiramo ry'abascientifique b'abarundi? Warigeze wumva ishiramo ry'abagitomekanisha ry'abarundi rikorera découvrir nibi? Warigeze wumva ishiramo ry'abainformaticien ryagiye hamwe bakore centre yo découvrir bya informatique? Warigeze wumva ishirahamwe ry'abahinga mu by'amabaraje mu bya energie solaire mu bya construction rigiye hamwe ritanga ama solution? Turi kumwe naho boja hamwe kubera igihugu turi ahantu muri Afrika aho abantu bumva umenga nta kidaco bavamo, donc nta bintu bavyara. Tugere rumva nabwiye ko ari byabye batwigishije, batubwiye ko dusangira n'abadukikije ibyiza dufise. Ndiko ndabasangiza ibyiza mukara kuza muravyumviriza mwe mureka bavyumviriza bakavyumviriza. Nababwiye ibintu tumaze guhindura byinshi mu gihugu, byinshi mu gihugu. Ndababwiye ikindi kintu kimwe, ni jewe nkiri muto nazanye ibintu byuko nsigurira kumbuga ukuntu amazu yubakwa. Ndi Burundi ngira wa mbere imyaka 13 iheze, abantu bose banyitanga no escrow, ndiko ndabwira abantu inzugira gutya inzugira gutya. Abarundi benshi bagakoma umurongo baza kuduha akazi babona ko tubisigura neza tubizi, abandi nubu haciye Treza twarubatse ibintu twarasubiriye nubu baracavuga ngo Mitagato ngo umwesiko kirubika. Hari n'ukuntu ngaha iyo umuntu ateye imbere arasubira kuvuga aca barare, sivyo? Nka twegage mwiyumvira ngo ndivyo dukora, ariko sinzi ko ari Barundi nka 10 je bandusha akazi gukora akazi keshi je ntavyo sinibaza. Kubera je mpagarikiye amashantier mu gihugu nta wundi Murundi numwe nibaza yari bwigere yahagarikira kuva kino gihugu kibaho. Jewe amashantier mpagarikiye tugo tubakira abakiriya ba BMBC hirya no hino mu gihugu, ama projet y'ivyigwa, amazu yubakwa, ibintu dukora harimo n'ibyo dukora no mu mahanga ni byinshi. Sinibaza ko ari umu engineer yavutse ngaha yigeze abikora, none yibaza ko nafise akazi nkora. Ariko none jewe ibyo nkora byo mariki igihugu ko kitabicana utabwiye abantu benshi ngo bave hasi bakore wowe uteze imbere igihugu rumwe, woteze imbere quartier birakunda. Umuntu kwaguma ari umuntu buryo umuntu nakantu umuntu usurunyegeri none, sivyo? Tuba dushaka mwese muje mu iterambere kubera abarundi benshi bagisinziriye. Jewe ndashaka kubahamagara nkabigisha ibintu by'ukuntu umuntu atera imbere mukanga kunyumviriza,
ariko kubera gusinzira kanya ugasanga kumarigara ho murahicaye nkavuga nti zinduka kare panga projet za 5 panga projet za 10 mukora akazi mutera imbere panga projet za 2 mwiga imyuga muyimenye hanyuma mukore mutekanye mureke kwiba mureke kugira iki umuntu akanga kunyumviriza ariko asanga kurigaraho arahari bwabo kuko bwo gukora ivyo no kwita ibintu bibi ubukuku bwo kwirigara ubukuku bwa hehe ugasanga je ntunkurikira kuno ngira mugasanga umupira wose kwisi yose championnat zose urazize ukuntu zigenda ariko jama video nkora yuko abantu batera imbere ntuyumvirize none mushaka iki sivyo urumva hari ibintu jewe nashaka kwigira numva hari nashaka kwigira numva kubera yuko donc ego nivyo nashimira bumviriza ivyo nkora hari nk'abakozi ba BMBC bagira batera imbere mu kazi hagira iki hariho twahuye yigeze gukora ngaha aye ubu yakora muri yateye imbere arambwira ati akaja mu bindi bintu mbere mu mahanga arambwira ati aho nagenda cha hose kubera imizi twamaranye ati ndiko ndakora hano ubona ko ndumujene sivyo ati ndakora n'abatama gatangara sivyo kubera je sifye na mukazi navuze nti wumva ko afise amakenga azarondera ahantu duhuriye mu kazi dukorane nk'imisi 3 ntazosubira kuvuga ngo Mitagato nakazi je sinkora ibintu mu buryo siningingwa mu kazi sivyo sindondeza ndi umuntu experience indanga mu byo nkora nivyo ndababwira namwe bibarange mu byo mukora mumenya n'ukuntu umuntu nka experience rero nabwiye nti kumarigara maragenda umuntu abwiye ati je nkabwiye nti dukora akazi uku tuyimyuga uku entrepreneuria bagenda uku batangura uku bimara imyaka iyi bahera ngaha ukanka mugabo haje umuntu abwira ati mugende mu cyumba cy'amasengesho mu cyumba cy'amasengesho ngo musenge Imana ikorera ayo mahera twe turondeza ibikorwa koho ucugenda ukamara n'ukwezi ngo Imana korora ngo nibi Imana yakwigisha abana umuvyeyi adakora ngo bacikira akaze kugira sivyo murumva rero murakunda ibintu byorosha murakunda gakuko mu bintu bitari seriye mugabo umuntu avuze ati ja mu iterambere nyegeze mu bikorwa mugumeyo ntababona sivyo rero muri make shaka kuvuga iki nimuze musubire kumbwira ngo Mitagato ngo kazibe ngo tujejwe oya twegavye batubwiye ko dusangira ivyo dufise n'inshuti n'abagenzi hanyuma Mitagato nabo dukorana n'abandi ba entrepreneur n'abandi barimyi bari ku kivi bamaze kumenya ukuntu bigenda ntibashobora guteza imbere igihugu bonyene oya igihugu ni giterambere kwera abantu bose benshi bashoboka bakuye amako mu mpuzo ngaha rero benshi bakunda bama basenga Imana ngo bacisha ahantu vyoroshe hatabaho sivyo iyo tuvuze ko ubuzima ari ntambara muhaguruke mukore mukanure nka twebwe mucava ngo kazibe sivyo uzokubwira ibitandukanye na bijya Mitagato avuga akakubwira ngo birakunda kutera imbere mu kazi muri entrepreneuria mu murima wawe mu bundi buryo bworoshe atarubwo kubaseriye imyaka myinshi bwo gutegura ibintu precisement bwo kurondera amakuru akuyimbe ivyo mugomba gukora akakubwira ngo hari bundi buhinga azoba aguhenze sivyo nico gituma je mubona ntigera ndanababwira ngo gutera imbere nk'ibi dukora ngo nukubaho neza sivyo erega n'imihamagaro gukorera abandi n'imihamagaro gukorera abandi n'imihamagaro yo kubera imboneza abandi umuntu atera imbere kugira umuryango wewe ubeho neza igihugu ciwe kibeho neza mugo natera imbere kugira ngo adibame ko abantu bashaka kubaho neza batarose incungu sivyo rero mutemera ndabigishe turamaze kuronka feedback menshi cyane y'aba entrepreneur bateye imbere kubera amaze imyaka 3 canke ne bankurikirana udashobora rero kunkurikirana ureka abankurikirana sivyo murakoze mugira ibihe vyiza bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu
abakiriya ba BMBC Group hanini n'abadiaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa. Wiguriye inzu yawe mu nyuma nta tsuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha kashi canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.